muri iki gisoma ca mbere umuntu yumvise aya majambo ya Pawulo, hariho intumbero yuko Pawulo agerageza kwereka abanyekorinti uwo ari we, ubutumwa bwiwe. Rimwe rimwe rero tukumva yuko yivuga akigaruka ko kamenga ariko arisigura kubera yuko ahikore twese tumere uku, abana bo tumere uku. Ugaca usanga rero mu muryango w'abakristu ingabirano zirashobora gusa nk'izigongana canke nk'izihakwa gutuma umwe wese usanga umenga ariko akora utuvyara akomera gutyo, ku buryo bw'uko mbere kubera ko hari ahantu habangutse wasanga hanyuragiranamwo abantu benshi bigisha ivy'Imana. Hari ivy'Imana bifatiye mu bwuzure bwa kera, harimo cane cane abazananye mw'idini y'Abayahudi, hakabamo n'abandi bashasha bazi vya Yesu Kristo bikenya, bagaca bagenda bagavyigisha, mugabo ugasanga ntibumva neza intumbero imwe bo bigiramwo n'ekleziya. N'abandi wasanga rero bagerageza kubitanga neza aho bageza. Turazi ko hariho umwe yigeze kuhaca, kandi yari umuntu afise imvugo nziza cyane rwose, kandi ntiyari bwabo mu Kristo, yari akiri mu kwemera, bagira ntiyari bwabatirizwe ngo yigishwe rwose ibya Yesu Kristo, uwo twumva bita Apolo. Iyo rero ugaca usanga hamwe n'abandi benshi Pawulo kubera ukungene yigenza, ingene yifata mu kumenyesha inkuru nziza, hari ikintu camuranze rwose. Wasanga abandi batumwa, abandi bose bigisha ijambo ry'Imana n'abigisha ibintu by'inyigisho zose, bimwe vya filozofiya n'ibindi, we ntiyigeragira gutyo, kuko hari ababigira babicisha amahera. Ugaca usanga n'abantu bategeza gufata, bari mu ngorane, bari mu bibazo, idini yacu irakuzaniye inyishu. Genda mutangura arikiri turanahamuza mutanga abantu bose bakize baciye ubwenge bwose baca babahinyura. Haho kenshi baca babahinyura, cyangwa ugasanga abantu biregeranirije ko abantu, kandi nibyo ushobora gusanga harimo n'abantu batunze mugabo bazi ingene babiga, kakwiga akamenya aho urwaye, kamenya ingene akuzanira ibintu ahinyanyuye mu majambo yitiza, akaza aragerekako utujambo tw'Imana, uyu vure n'ijambo ry'Imana ararize. Mugabo ugasanga ni bimwe usanga birimo ibyo kurobanura akarongo akakagutera mu maso. Wowe kubera kutigera usoma ijambo ry'Imana, uyo murongo uwumve mu runani rwose rw'ijambo ry'Imana, uca ukanguka uti mbe Imana yangendeye ni yari. Ugaca ukanguka, ugaca utangura kumwikonfiya ko kavuga ibyawe byose, kandi ubuzi ibyawe byose ubu mwihaye aca kumenya aho urwara, aca amenya aho aza arakorerako. Rimwe rimwe bakiyita abantu bahanitse, bafise ububasha bwinshi. Muze muritonda abantu bitwaza ububasha, batitwaje ubwa mbere urukundo n'umutima, nugira ntuciye bugufi gushaka gukorera Imana. Afise ububasha ko urashobora gusanga afise ububasha ahabwa n'ibindi, ubundi yindi miyaga tutazi, kuko ubu twarasanze hano ashobora gupfumuza ibintu vy'Imana, agapfumuza ibintu vy'Imana. Gasanga umupfumu afise n'amashapure, afise n'amasanamu, kugira ngo akuraho umuti wakwereka ati jewe sindi wa mupfumu pati barabigisha ngo ntimujeko. Cyo ibintu nkoresha hari n'ivy'Imana, dafise n'ibihezagiye. Cyo gituma dusigaye dutinya rimwe rimwe mu banyabapatiri, rimwe rimwe batinya kubahezagirira ibintu, suko nka kubahezagirira ibintu, mugabo baratinya yuko hari abantu basigaye baja kubikoresha mu bupfumu. Uranga abantu iyo babonye ngiye guhezagira nk'amazi, nkabanza nkahinjiramo nkaraba ngo nta gwagwa rurimo canke impeke baje guhezagira. Uyu munsi dushaka guhezagiza ibintu byose,
aho nigeze kubona azanye imyumbati avuye kuyisoroma ati impeza kirihe urayizana ihiye tuyisenge tugire tuyifungure. N'abandi bigeze kuba bariko barahiga ifuku ibasize bacabwira pati icuya cabarenze pati ati kwicuya cabarenze n'ibiki atahugura duteje ati dumuheza rero gufata ifuku iradusize muheza rero gufata ifuku sigaye uriho mu rutonde rw'imihezagiro ntayo ndabona ku buryo ubisigaye dusanga imihezagiro ntitukimenya gusobanura gushiramo akenge gushiramo aka esprit critique ngo uramenye uko atamuntu ariko aragucanga ariko arakubesha akakubwira akasakigete wiyambariye agashenetano zana tuyisengere uraza gusanga ibintu ayandi mashenete muhira yakoraguritse ava mu gicu kandi ukajana na wariyize shenetano urunzi ko bayikura bayimba ahantu bagakora ahantu bagatwara muri bishutere kwizo chikoro kiva ku gicu iyo mana ni hatari yavuze iti kugira urye uzobira icuya muga iyo verse ntayo wigeze usoma ushaka kurya byoroshe nayo wenyene yarabicuya mureze n'abanyasamariya yasaba amazi yanyote bicuya camurenze mugabo bikamunanira nyine kwigirira igitangati bikamamagara amazi ndayabo Yesu byari gihangaza inzara ikamukubita arakora ibitanga byo kugabira abandi bantu mugabo ntacikorere byo bisize ubwenge ko arambwira ati biranangaza ingene sengera abandi bakaronka ibintu bigatahwa ngaje nkaguma nk'iyi aho mbenga cyo nisengeye by'iwanje nibitsa mugabo bikagenda ku bandi bikamutera ishari yacubwira ishari kuko wewe urafise ubundi butumwa Imana yaguhaye na Paulo byaramushikira Paulo yarangara y'umusonga yarafise agasengera abantu bagakira ariko we yisengera Imana ikaziramubwira iti inema yanjye iragukwiye ko mwumvise nk'uyu muntu avuga ati ngomba sare mu kanya gato nje ngenda babwira camwibaza Imana igira mubwira ibintu byose ntawo mukira ubwishime bwo kwica hari ibintu Imana itwima kugira ngo idukingire gutakara kuko n'ibyayo utamenye neza intumbero bikoreshamo ushobora kubitakariramo birashobora kubitakariramo bikakwicisha icyo bita orgueil spirituel kandi umuntu yamaze kwicamo ubwishime mu by'Imana kugira ngo umukoreyo biragoye nicyo gituma bigoye ko muhindura abapatiri na mbere byose narabyinze wowe uce kumbwiriki cyo gituma arukwama dusenga kugira ngo mukama yama tuzigamiye icubahiro ciwe mu mutima wacu adukingire ubwishime kuko shitani irashobora kugutera no ku rubuga rw'ivy'Imana nama nabibabwiye kenshi kwitondera rero abantu bose banyuragiramo mumvise ingene Paulo akagira ati uza kubigisha uwundi Kristo atari uwo twamenyesheje akababwira uwundi mutima atari uwo twamenyesheje muragabe ahandi ho agakara akavuga ati aragacibwa. Iri jambo rirahambaye muri iki gihe dufise abantu benshi banyuragiranwa bigisha ibya hino kandi bose bagashaka kwerekana ko abahinga bafise ububasha bashobora gutanguza ibintu byabo idini yabo ministeri bitabo ni ministeri yabo muvyitondere ntawe baciriye imanza mu kivunga ariko umwe wese ukamudisana igihe n'ibikorwa n'intumbero yiwe uratebuka bibona. Paulo yarukungeme kubera iyo nyifato nogira y'abakora urudandazwa bakoresha iby'Imana urudandazwa we yari yaranse yuko azarashikanirwa agemurirwa nawe yigisha ijambo ry'Imana kugira ngo ntibabe babyitiranye kumenga yigisha ijambo ry'Imana arondera ibyo kagira toya nzokora ibyo wanje. Yari yaremeye gusa amashikanwa ya ekleziya yo muri Macedonia muri Mwanyafilipi abandi bose yarabandi ahubwo we akegeranya arondera gutabariza ayandi ma ekleziya nka ekleziya Yerusalemu wamusanga iri mu ruhamo kugira ngo bayishigikire. Ivyo yarabigira kugira ngo n'ubundi amagira ati ntidushaka yuko dutokesha ducafuza ubutumwa bwacu
mubu mukama yaturungitsemo. Nico gituma nemera gucoka nkibeshaho kugira ngo ntihagire uwo ngora, ariko kandi byanamutuma agumana umwidegemvyo wiwe, kuko hajya hariho abantu agira ati usanga bari mu ntumbero y'ico bavuga mu kirimi ngo mugabire muganze, aguhaye ibintu kamumenga n'uwaguha ibintu aca yamagomba kugutegeka no kuguha intumbero. Hariho benshi duhora tubipfa, ibintu nari impaye ivy'iwanje ntibikirwaho. Urumva ngo muri urubanza mushaka yuko uza wambaye ya koti, abo usanga narayigavye nawe. Yaguha ikirato urenganye, urabona ingene namwambitse pati, nukuraba neza. Niko hari abandi bazi kubigira mu rupfasoni no mu cubahiro bafitiye Imana. Pawulo ijoro yaravyanka bose. Jo bundi sinzi uwo abo nigeze kugirira neza ndi mu mahanga, hamanza mbona bagize inama mu muryango barazanye uruenvelope, kandi ico gihe nari nke, mugabo ndumva muri jewe nti ayo mafaranga ntiyakira. Arainsista, ndamubwira nti subiza mu muryango wabwira uti arabashimiye, n'ikindi gihe mwamukeneye azoza nubwo mutazamufise izo mumuha. Nayo mu muryango iwabo hari huzuyemo abaprotestani, ababwiye ivyo bintu bose bahazwe kurira. Ati twari tuzi ko abapatiri bameze gutyo, ntiyabari b'abapasiteri bacu baca batangura kurinaza bakaduha imihenzagiro ivuye mu ijuru rya kane. Voilà, kugira ngo mumenye yuko ivy'Imana ntivyamumenga ni nk'urudandazwa birindire yuko ucuronka inyungu. Oya, ubikora ubwa mbere kuko wumva ari umuhamagaro n'urukundo ufitiye Imana. Ibindi birashobora kuza mu nyuma, ariko sivyo ukorerako, sivyo uhahamira. Bitavuga yuko patiri adashobora kwakira ico umuntu amuhaye, mugabo ugategerezwa kubanza kumva uti ubwo uyu muntu arumva umutima abikozemo. Wumvise ko ari umutima uri ambigu, uheze ukavuga uti banza urindire, ntibije mu ntumbero yo, kuko iyo bitaje mu ntumbero yo wibaza ngo ari ibintu, mugabo hari ahantu muba mubohanye nabi mu mutima. Ni nk'umuntu wese aguhanye ibintu uzi uti hari n'indi intention mbi, harabibaza ati ndabiriye ndabisimbanye, mugabo ari ahantu wiboshe. Hariho abantu baza mbere baserutse imbere y'Imana, Imana ikabona muje mwambaye amasheneta na jeans ibiki byinshi, ikagira iti banza usubize ivyo bintu, genda ukuri izo mpuzu zisubize, kuko zigutuma utaza uhagaze mu kuri imbere yanje. Cyangwa igenda uzifashisha bo ikure ko ico kintu umuntu yakubohesheje mu cyumviro ciwe, kandi azoguma akorera ko akaguma akubuza amahoro cyangwa akubohe. Tumenye rero gusaba Mukama ngo aduhe ingufu z'uko tuzigama umwidegemvyo wacu imbere y'ibintu, nubwo twoba dukenye tukarondera kwikenura mu rukundo, mu kuri, mu kubaha ijambo ry'Imana, mu kwiyubaha no mu kubaha abandi.